kurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha misi yose kuwa gatatu no kuwa gatandatu kuva igihe c'isaha 3 zo mu gitondo. Hamagara kuri 62 22 55 96 canke urungika ubutumwa kuri 79 22 55 96. Tegera Masiat Rashakuli Ugangahuri Shimimana gusezerana gushitsa ni indirimbo uhoraho yamaze kwarugwa yamaze gushigwa ku masana abantu bako baratangura kuyihereza ku ncuro ya mbere barako ni samizi ya mbere iko iracako uhoraho yamaze kuja ku mugaragaro hariya kuri channel ya YouTube ya Pasha Habari Official. Nuko ni ku ncuro gatatu bikurikiranya n'indirimbo ubona ko ije kuva muri Ntwarante Damukiza na Rusama baduhereza uko babisezeranye. Nuko nigano c'indirimbo mumaze kubyumviriza ni Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ku 94 n'ibice bitatu mu gisagara ca Bujumbura, ija n'indwi n'ibice 8 hagati mu gihugu. Matubiza kandi mucene kuri application Radio Garden na masa 80 mu bushaka tundo kandi mucene kuri site web kuri web3 akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu org. Chiza Innocent ndamubona mu mwemu idasanzwe bati uhoraho. Aha namaze kuyinjiramo neza Claude Kwizera. Namaze kuyinjiramo kabisa. It's a new song. New song from Pasha Habari. Ni Eglise Methodiste Libre Paroisse Mtangano batubwira ati uko bimeze kose inyuma yo gukora byinshi twagiye dukora inyuma yo gusohora urukurikirane indirimbo nzogumayo gusohora indirimbo ntaco nakuburanye gusohora indirimbo ni kuriki nari mvuzizi nzogumayo kurikiye nari mvuzizi kumengo ntayindi kurikiye ni muri kwa rukurikirane rw'indirimbo 10 bise sinzosubira inyuma yego nukurikira cyose album ubona ko navuga ibya 13 niko nabivuga gatatu ku 10 indirimbo gatatu kibara yaru yasigaye ndwi ni indirimbo zaduca ijya nino uhoraho indirimbo ubona ko tubonamwe abarinyi batandukanye kandi tukabona umutima umwe tukabona vibe tukabona atmosphere idasanzwe niho twari turi ayo kandi kuba atari bahari murashaka kwita kuri YouTube indirimbo yamaze kuja wandika Pasha Habari Official Pasha Habari Official ubone Grand Dilo ubone aba Sandrine ubone n'abandi ubone Chiza Innocent n'abandi bose bari muri Christian ba Oze ni Pasha Habari kandi tukabamenyesha ko nimwe mu makorara bari karakora neza
nimwe mu bakorari navuze ati afise ico muziki kamere wabo kandi atari bya bintu byo kuvuga ati turaza gukotesha abajuru abaza gucuraranga ngo abaza kugira iki ni bamwe baba bafise ibintu byose kandi twavuga ni mu makorari bari karakora neza Claude Kwizera. Sinzi ko twitwa Record Pasha Barian kandi kiboneka nuko ari hokori bako barabata muri no mwaka Ego cyane bijanye n'indimbo zikoze z'akanovera kandi mu buryo bwa live recording reka dategeye katubakire Grand Dilon baramutse neza. Muramutse neza cyane. Cyajwe nyene. Yego. Meze neza. Karibu kandi muri Studio Radio Voix d'Espoir. Murakoze cyane kutubikaze. Yego. Windi bari bijya ngana. Muri no ndirimbo jewe sinzi ko bambonye baririmbye ariko niho narindi. Yego cyane. Bakari ibintu bimeze neza cyane. Ground Zero reka tukwakire kandi muri Studio Radio Voix d'Espoir. Murakoze cyane kutwakira. Ego cyane. Kurundi ruhande reka twakire umuririmbyi wamwita Sandrine canke Sandra sinzi. Nuwo mu baririmbyi basanzwe barimba kandi ku giti cyabo by the way. Yafise indirimbo ziwe ku ruhande rwiwe ariko ubu naho yaje muri Pasha Habari avuga ati bimwe nahora nkora ndi jenyene reka ndabisangiza abandi reka tumuhe ikaze muramutse neza sana n'amahoro meze neza ndagusabe ube conforme n'ibintu yareka aratwarurira amabavure ntacaba yari mukuru wanje yari mukuru wawe reka tuguhe ikaze kandi muri Studio Radio Voix d'Espoir n'amahoro meze neza haleluya indirimbo uhoraho imwe mu ndirimbo yamaze gushika ku rubuga rwa YouTube rwa Pasha Habari nkuko mugenzanje Claude yamaze kubivuga mushobora kuja heke mushobora kuja ubunyene kuraba yamaze gushika ko nimwe mu ndirimbo nziza cyane mu rukurikirane rwabo sinzosubira inyuma imwe mu ndirimbo Grand Zero twavuga ati uhoraho ko imwebwe muri ko murayiririmba ni iyihe nyigisho mushobora guha abantu kuri iyi ndirimbo? Yego murakoze cyane bagira ikibazo ciza nkuko mwamaze kubivuga uhoraho n'indirimbo igira gatatu igiye kuja habona mu rukurikirane sinzosubira inyuma mu by'ukuri nkuko mubivuze ino ndirimbo ifise umutima wo umuntu ariko arasenga indirimbo ntashobora gukoresha ariko arasenga ari mu bihe byo gushima Imana n'amajambo akomeye cyane mbere novuga ngo indirimbo yose igizwe n'amajambo usanga mu ijambo ry'Imana ko nyene iri ni ijambo ry'Imana twaririmbye aho twasangiye umutima n'amajambo usanga cyane mu gitabo cyo kuvayo igice cya 15 ku murongo wa 2 cyane Mose bamaze kujabuka ikiyaga gitukura umutwe w'amajambo wo muri ano majambo bavuga ngo baririmbye indirimbo y'intsinzi bakize abansi babo bisigura yuko kuririmba ngo uhoraho n'inkomezi zanje n'indirimbo yanje yampindukiye agakiza by'ukuri ayo n'amajambo umukristo wese ashobora gukoresha ashobora gushingira intahe uko hari aho Imana iba yaramukuye umuntu wese afise aho Imana iba yaramukuye n'amajambo ashobora gukoresha kuvuga ngo Imana yarangwaniriye yambereye agakiza kandi yampindukiye indirimbo yanje yampindukiye agakiza kanje mu ntambara kanaka mbandimwe ariko kandi ikigaruka ituremesha yuko uwo mwami nyene ari umwami w'ubushobozi kandi afise ari umwami w'amahoro afise ubushobozi azozazanye inkomezi azozazanye intsinzi kuri bya bindi tubona umengo ni bibazo ni kuvuga ngo urashobora kuririmba uhimbaza Imana uri mu bihe byo kwishugwa ariko kandi ikanakuremesha uri mu bihe novuga ngo aho uri ahantu witeze gutabarwa kw'Imana yego amen ariko nkagaruka gato ya Claude Kwizera turiko turumva ntaco nakuburanye matanguye gusohora muri urukurikirane tukumva ati uhoraho
numva ko kumengo hariho amajambo agenda akurikirana. Ego cyane. Ego. Rode sinzi ko wabyumvise. Twayiburanye. Yarayumvirije inshuro zitatu. Kandi ko atacu twayiburanye tuzovayo. Ubu naho yaduhindukiye agakiza niyo mana ya reka dushimire aba bariko baratwandikira, reka dushimire uyu muririmbyi bamwita Noel. Noel ndabona yuko ngari kumwe natwe aho bari na muto yawe Izahake, mu baririmbyi beza cyane bariko barakora. Reka tubashimire cyane, ni byiza kandi ko barakurikirana abandi baririmbyi biba bimeze neza cyane. Ku rundi ruhande ni Sandra cyangwa Sandrine, umaditsi w'indirimbo nyinshi cyane ziwe, ariko n'aka karimba akaba ari we yagize gute ati reka ndakikorere mu gahogo, naho nari nibereye. Afata amajambo yo muri Yesaya igihe cya 40 yose aca kubita mu mutwe we, reka ndabivuge. Mbere nyine byahereye. Sandra, iyi ndirimbo icambere cyo curi kurayiririmba wewe ku bwawe yumva gute? Kuri wowe twari twibereye. Icambere nuko iyi ndirimbo inyibutsa ko isi n'ibiyuzuye byarimwe n'Uhoraho. Kandi yuko umwami wacu azoza nkuko yatubwiye ko atadusize twenyene. Igihe yiyereka abigisha biwe atubwira ko adusigiye mpemu yera, ariko azoza agiye kudutegurira hacu. Bisigura ngo azoza afise impera, azoza abamukoreye azobahemba. Rero by'ukuri irampe ivyizigiro, iranyereka ko abakoreye umwami bafise impera, iranyereka ko abafise umwami bafise igitsibo, umwami ariko aradutegurira aribwo bugingo budashira. Rero iramfasha cyane muri jewe. Uri kuri stage kiya gihe ariko arakogwa live recording, kabona public ngindi kirakira kino gikogwa, fatanije nayo majambo yuko yarema, ni iki cyaza mu mutima wawe cyangwa mu bwonko bwawe Sandra? Icambere nararyohewe muri jewe, kandi ko kubera ko mu kiganza c'Uwiteka hari vyiza byinshi by'iwacu, natahuye ko ari kimwe iciza mu vyiza byinshi Imana idutegurira. Kandi sinumva ko ndiko ndabikora kubera bizobona abandi bantu, numva ahubwo ndiko ndabibamwo nanje. Sinabikora kubera ko ngo ejo bizobona abandi bantu, ahubwo numva yuko tubirimwo. Hallelujah. Abandi bantu bazoja kubibona twe twabibayemo. Hallelujah. Iri genekerezo rya 10 tubonye utu extrait tuvuga kuri ino ndirimbo cyangwa coming soon, n'umunsi ndirimbo yamaze kuja ku mugaragaro kuviga isaha 2 imaze isaha 1:18. Igihe ugura link nigica kirashe umutima wawe, igihe ugura link ubwa mbere imbere yuko ndazi ko hari byo wari witeze, kandi igihe ugura link Sandra nigiki wari witeze? Icambere nkibona kaya ka video gasohotse naradize, nari mu cumba narashoboye kurira, ndiyumvira uko Imana ihambaye, nukuri ndarengerwa. Nararengewe ndarira vraiment. N'ubu rero umutima wanje uzuye amashimwe, kubona ukuntu ngana naragira ubuntu bwo guhagarara imbere y'abantu birandengera. Nukuri ndashima Imana cyane, n'ubu nkomeza ndengerwa n'urukundo rw'Imana. Kigali twigeze gukorana na turi kumwe na Chef Oze asanzwe yarongoye Pasha Habari, yaravuze ko hari igihe muzogeraho mushira ku mugaragaro na cyane cyane izi ndirimbo muvuga ati album launch, tugira tu launching album yose hamwe. Nkibaza ati ibintu bizoba ryari kamana mbere tuje kunezerwa ibintu bizoba ryari ground. Yego nivyo murakoze cyane. Katumbere tugiye ko tumuramutsa umurongozi wacu. Nivyo nkuko twabivuze turi hano, tuzoronka umwanya mwiza, bihe vyiza byo kubana n'abakunzi bacu, kugira ngo dushe kumugaragaro zino ndirimbo mu buryo budasanzwe. Tuko turabitegura, kandi mu by'ukuri uko biko bategurwa ni ibintu vyiza muzogenda mubimenyeshwa. Murindire mwihanganye. Murindire twihanganye. Yego ibyiza biracari imbere byinshi cyane kabisa.
Grand Dilon ni indirimbo nzogumayo irutse kuranga ukwezi kwa kane nko mwari badusezeraniye mutuza y'indirimbo shasha uhoraho abwirageje kuraba inyuma y'indirimbo ntaco nakuranye inyuma y'indirimbo nzogumayo ishusho mwari mwiteze kuno rukurikirana ibyo mugeze ku bice bitatu ku 10 hari icyo kurabona feedback ziko ziza zibagana zimeze gute Grand Dilon? Bon nukuri ubwa mbere na mbere novuga ngo turashimiye Imana cyane ko yatubereye umwizigirwa mu by'ukuri. Novuga ngo ukuntu twari twiteze igikorwa twakoze ku munsi uko dushira hanze indirimbo imwe tukabona ukuntu abantu bariko barayakira nukuri ni ibintu bitera intege cyane kandi birenze novuga ngo uko twari tuvyiteze kuko dukurikije ama feedback intahe za bamwe n'abandi batandukanye bari mu mico itandukanye mu mihinga itandukanye bavuga yuko izi ndimbo ziko zirabafasha. Nukuri turabishimira Imana kandi dushimira n'ababandanya kuja kuzumviriza baziraba bazisangiza abandi. turabibona yuko uravye no ku biharuro nukuri n'indirimbo ziko zirashika kure kandi ibyo tubikesha abantu abariko batumviriza abakunzi bacu ariko kandi tukabikesha n'ababidufashamwo namwe nyene murimwo kuko mwaragizemwo uruhara cyane nukuri kugeza ubu. Turashima Imana uko igikorwa cyo kwatera imbere ariko kandi twipfuza no kurushirizaho kugira ngo bishikire benshi bashoboka. Ni saa 3:36 n'iganiro c'indirimbo turi kumwe na Grand Dilon turi kumwe na Sandrine baje kubw'igikorwa gishasha gikorwa cyangwa se indirimbo tunganijwe mu buryo bw'ikibiraho live recording indirimbo iri mu rukurikirane rw'indirimbo 10 neko nisunze ibi biharuro ikiza mu mutwe nuko indirimbo mu gihe mukurikiza n'urutonde rwo guhindiririmbo ukwezi kuva muri Ntwarane bisigura ko indirimbo ya nyuma muri rukwezi zoronka muri December muri Kigarama. Akona kabanga ni strategy tuko turakoresha sangagiye muzuza mu kwini mu dukwitse zibiri kora harimo na independence mu kwezi. Bon burashobora kubona kumbure urabona ko tuko turasohora ku kwezi mu by'ukuri hari impamvu nkuko nagenda bivuga bivana n'ukuntu abantu ko barazakira kandi tukabona yuko ziko zirabafasha kumbe tuzofata umwanya wo kuvuga tuti reka tubanze duhakanya abantu bazinovore ama tugaruke ariko bon sindavyemeje nakabanga twibikiye kumbure ariko muzoza murabibona uko biri kose ntituzobatevya kandi rero twakoze na cyiza turabye kuva mu kwezi kwa gatatu buke indirimbo zikaba ari 10 bisigura ko yego ubiharuye neza ni gushika muri December ariko reka tubirindire Chize yavuze ko ari ibintu byinshi ko tubategura ushobora gusanga bibaye hagati y'umwaka ntituzi cyangwa bikaba inyuma ivyo byose tuvyumvira kugira ngo igikorwa kibandanye gitera imbere kandi birashobora guhinduka ntimumenye yego Okay, n'indirimbo uhoraho twayizindukiye ko bamwe n'imiryango yacu tuyumviriza ushaka kutarayibona simbiye ku ruhome rwa YouTube channel ya Pasha Habari wandika Pasha Habari official ngize ko Vianney wamaze kurungira shiri wawe link hari inyuma ya kamera nuko manze ndabe sati yiyo kwani maze ndabe sati yiyo abaduhesha areka dushimire engineer Bienvenue niyo nkuru biraboneka ko ariko turi kumwe nawe reka tumushimire cyane kandi by the way nabonye ari mu main scripture wabo badufashije engineer turamushimire wa hano ariko kandi usanzwe dukorana ibikorwa by'Imana mu mugwi shegero ari badufashije ijwi giwe nibyo ritarigwa neza rijare mikosogwa ari sinibaza vrema ko rizo bagemegwa vuba
nuko karagaciyemwo bebe Ego niyo cyane. nkuru tumushime cyane nanjye mbona hariya bimeze neza cyane nuko abakunzi twari tuvuga ushaka kuyinova namwe ino ndimo mu minota ibiri hariya bayituduguriza hama bice bikurongora cyangwa se bice guha intege zo kuja kuri YouTube z'abana b'Imana tuzibyaza umusaruro mu kuraba ibigo bya gospel mu kubisangiza abandi ubutumwa bubwira Samariya Yudaya gushika no kumera y'isi n'ariya za Madagascar n'ahandi nuko twagiye tegera amasyatsi turashaka uri ugangahuri ushimira imana ninde yaremye isi n'ijuru ninde yaremye izuba n'ukwezi ninde afise isi mu kiganza umva ninde yaremye isi n'ijuru ninde yaremye izuba n'ukwezi ninde afise isi mu kiganza uhoraho niwe mungere uhoraho niwe ndirimba yampindukiya yego uhoraho niwe vyizigiro vyanjye
gakiza uwo niwe mana yanjye niwe mwungere uhoraho niwe nzimba mana yanjye akagadiyo barampize ego cyane urumva ko ari ibintu biba bimeze neza cyane ku isamirizi Voix Sport Juremesha. Ikiganiro ni cy'indirimbo nuko byamabiri ku munsi wa gatatu umunsi wa kane igihe cy'isaha 4 muranonge neza ni ku munsi wa gatatu umunsi wa gatandatu isaha 3 zuzuye neza aho urumva ko tuba turi mu kiganiro cy'indirimbo turi kumwe na Pasha Habari kuva muri Mutangano aho bita mu Shengero Methodiste Libre baba baravuga ati uko bimeze kose tuhoraho niwe uhoraho ni byose uhoraho. Oh my god, kama turimbo tuba tumeze neza. Karimbo gatanguye kuvuzwa kuri Radio Voix de Sport Juremesha uko byamabiri murazi kari twe twama tubatangurira nabishasha ani no mu rugo urumva ko bari ibintu biba bimeze neza cyane. Claude Kwizera ndabona ko ari abantu mwese bamaze kwandika mufite ibyo mushobora kubaza ni 32225596 ndabona yuko muri benshi ubutumwa ari bwinshi cyane ariko tubibutsa ko umwanya n'umwanya ikiganiro muza kugikurikirana ku rubuga rwa YouTube hari akagorane gato yakabaye ariko ndabona ko VV Pro cyangwa Vianney bariko barabikurikirana kugira ngo mu mwanya muto muraza kugikubonka. Rero reka tubashimire cyane abantu mumaze kwandika dushimire abantu bose bagumana na radio yacu Voix de Sport ariko mukubitira ku rubuga rwa YouTube indirimbo nko mugenzanje Claude yamaze kubivuga isaha 2 yariri yose utamura ukwezi gaja weekend ya mbere kashaka igikorwa nyine yego kwihereza bikagenda neza cyane ngwanika Pasha Habari official sande wahaye batandatu imbere y'ukuza nga hari abantu wayihanye nari reka ndamutse umuntu yitwa Teddy Bimenyimana hari hose aho muri Tiriki tumbwira ati userukira abakunzi ba Inter de Milan muri East Africa reka tumubwira ati warakoze kutahaba warahombye uba kari ibintu bimeze neza cyane ati Mr aserukiye abakunzi ba Inter de Milan muri East Africa tumbi impamvu nyene reka tumushimire cyane inyuma yo Barcelona isezerewe ngati je Inter de Milan ndayifashe yego ndayishire mu biganza nuko ubutumwa bwiza gushika kwisi yose ariya meze neza cyane n'indirimbo uhora wanika uhoraho kuri Pasha Habari official cyangwa Pasha Habari official gutyo igikorwa kikagisangiza abandi bibagiye no kwandika ubutumwa ku ndirimbo biratera intege ku baririmbyi ni byiza cyane ubikorana n'urukundo ni byiza cyane twese twazindutse tubikora nawe uhereza abandi bahereza abandi gutyo ubutumwa bwiza bushike kure hoshoboka ntibibagire na subscribe byose nimwibagire subscribe yego cyane ariko ndiko ndaraba inyuma yuko Pasha Habari baduhaye uru rubuga rushaje urubuga rwaduze cyane ku muvuduko udasanzwe Imana ibagiye ati ibi bintu nibiki sinzi ko namwe mwabibonye yego cyane yego biraduze ku muvuduko uru rubuga rushasha rwa Pasha Habari nivyo vraiment Imana yatugiriye ubuntu ariko byasubiye kutwereka yuko abakunzi bacu canke abakwikana ibikorwa tubaha muri bari batunyotewe ngo nizosaba kumara igihe kingana nk'ukuri aho tutarabaha ibindi bintu bishasha ngira ngo ariko gatoya nkagaruka muri gahunda zanyu turi hagati y'umwaka inyuma yo kuvuga ati muzuba muduha indirimbo nta gikorwa kiriko kirategurwa cyo kuvuga ati reka tuze kubita akadiha hari aho tuze no mu biraho tuzobibamenyesha jibona sana ati
ubona byoshika bakaza mu Rumonge ariko badowe mu Ruhando baheruka yego mu Rumonge twaragiyeyo ariko mwagiyeyo nyene sinzi kutabicoza tuka inkombo ntizaheze kurenga ngo tuzogaruka kandi batwakiriye neza vraiment twagize ibihe vyiza bidasanzwe gose mu Rumonge tubaramutsa abanyarumonge ego ariko Pasha Habari irimo mu makuru arakunda na cyane cyane buri mwaka gusohoka mukaja kuvuga ubutumwa ahandi mu zindi ntwara nariko ndavuga ati uyu mwaka gute ushobora kurangira uko nyene canke hari izindi nteguro nkuko twama tubivuga invitation bategura ku Muyange akarorero nkuko twama tubivuga Pasha Habari dufise ihangiro ryo kuvuga ubutumwa bwiza hari ikivugo tukanda korera koko twebwe tutari udakwiye kuguma mu mpome zine z'urusengero ariko dusohoka tukavuga ubutumwa turamaze kubikora hatandukanye Muyinga mu Cibitoki mu Rumonge n'ahandi tuko twategura kuja kumbure mugabo kubera uyu mwaka kumbure ngo twagize ibikorwa bindi byo gusohora zino ndirimbo kumbure tuzobamenyesha ikindi gihe uko program imeze ariko ntitubihagarika kandi nimba hari abari mu zindi ntara bakora twumviza bashaka kuduha ubutumire turiteguye no kuri kuhashika nta kibazo na kimwe yego mana aha naza naronka indirimbo nzosubiramo nanjye banazavamera nka Bienveni ijwi ryiwe ngo ritarigwa n'igiti ariko reka dusome ubutumwa babikora neza cyane ndabashimiye nagomba nca YouTube ndayirabe hama nanjye ndashaka kuririmba mu mpemanuro nongira gute nditse Dirike mu Kinama umuntu mu mpemanuro zimeze gute kashaka kuririmba Sandra amuha impanuro umwigisha icambere yosenga ikindi naco akabaza Imana ico yifuza ko akora kubera ko Imana yaduhaye ibitandukanye Imana ikamubwira ko ari byo akwiye gukora akabikora kubera ubigiyemo kubera kuryoherwa uracika intege yego nasenga Imana abaza Imana ico imushaka ko akora hano muri iyi si amen brother umbishi muri bino bikorwa nta byo kuryoherwa bibamo uryohewe urabivamo ubwo namwe basibye nawe ukaca ucika intege yego mura turyohe na Audiro umuziki uza kuvuga tutaryoheraga Sandrine umuziki nutuma turyoherwa turaryoherwa ariko apari kuryoherwa hari ibindi bintu kanaka ama-challenge aba hari utamagawe n'Imana wabivamo hakiri kare Audiro umenga ashaka kungwanira nivyo nkuko abivuze kuri niho kitoroshe ariko je ico novuga ico umuntu no muhanura avyipfuza mbega motivation imusunikiye kubifuza kuririmba ni yahe Sandrine yabivuze bigiyemwo gusa kubera ikiryoha kubera ubona batonze imbere biba biryoshe bakwagira kadanse amajwi agasohoka neza aho mu byukuri bashobora kuba utavyibagije ko neza ariko mbega uremezanya n'umutima wawe yuko wumvuye kurahamagaga uri kurasunikirwa gukora ico gikorwa ntiwihamagare ahubwo urindire ijwi ry'Imana riguhamagare muri ico gikorwa hari benshi babijemwo kubera abandi kubera kuryoherwa gusa ugasanga nzoboneke muri clip video wala nzoboneke niho usanga hariko harabutuntu ugasanga mu byukuri ariko ufise wa mutima wo kuvuga ati Sylvia nari kidoga ngo naragomye ko ntaburetse muri clip video byama byabaye vraiment naho rero bica bidaho ariko ufise wa mutima bavuga ati mboneka ntaboneka igikuru nuko nafashije abantu kwegera intebe y'Imana neza cyane n'indirimbo umva ko iri consomable ya kuri YouTube andika Pasha Habari official indirimbo uhoraho irashobora gufasha ndetse isangiza abandi ko ntibagire
gira subscribe kugira ngo ibikorwa bya Pasha Bar bindi bisigaye kumvise ko ari ibikorwa byinshi ari cyari indirimbo zindi zishika ku ndwi zikibitse hariya zitekanijwe ku bwanyu uko subscribe mugenzi wakora subscribe shiri wakora subscribe abandi bakora subscribe birumvikana cyane ko izo ndimbo zo zizoza zisikira mu biganza byiza abadafise shiri nabo baheba mama wabo hari n'abanyoko usanga nyine bakora indirimbo arahereza yego cyane ubutumwa nabyumvise cyase kumbira cyane Shalom ndi bienvenue welcome Buringa ndamukiriza abatumire beza cyane Imana ibaha umugisha mwarakoze neza arakoze bienvenue haleluya hari undi munyanyanditsi utogiwe olala ubutumwa sigwacu ngiraza kuburungika haraho horaho ashara ndirimbaga yewe Cedric muri Taba ndabaramukije ndanezerewe niyo ndirimbo Imana ibaha umugisha Imana ibakomeze murakoze cyane anje uhoraho kandi byiza ko indirimbo isohoka samedi abantu baca bahindura nyene yego playlist ati je dimanche kandi indirimbo iranoroshye wala iroroshe cyane gufata ku mutwe mu by'ukuri iroroshe cyane abaridere twatwumviriza niba ikoreshe nibo twayihaye yego cyane yego indirimbo murayiba turi murayibahaye indirimbo iroroshe cyane erega ntiturinda kuyiba nikiri iwacu iyo bari iwacu twari kumviriza muri iwacu twenyine none ubu turayisangiye yego ngabo nawe uramashuye niba bari kuyizana no kuri radiyo bari kuyumviriza muhira yari kuja no ku ruhome rwa YouTube nibyo kabisa Sandrine yari kuyigumiza muri telefone akazara yumviriza yego ariko reka dushimire cyane cyane abantu mwese mamaze kwishyura ku rubuga rwanyu ku masitati abantu mamaze kuyisangiza abandi mwumva ko indirimbo ari iyiwanyu abarideri na cyane cyane bari mu mashengero atandukanye ngaha mwese indirimbo ni iyiwanyu nk'uko Sandrine yamaze kubivuga indirimbo si iwabo si ya Pasha Habari ni y'abantu bose bayikoreshe kugira ngo bikunde ubwo butumwa bugira gute bushike kure Claude Kwizera mu kurangiza ko ndaba ko mastati y'aba Pasha Habari ndabe ko ngo twese Pasha Habari ega wari numwe tubaise kuri stati kana Sandra keke odako basi yego cyane aside ko cyane nuko ni ikiganiro cy'indirimbo kagaciyemo nababwiye ko no mutu turashira ukuboko kwacu ku ndirimbo uhoraho niyo ndirimbo gikumara sinzi ko inyuma ko no kwezi Jean Dilo akunzi ba Pasha Bar ibigo bya Pasha Bar muri rusangi twaba turafata inyicaro yo kurindira igifungwa ki cyane gose kandi ni byiza ibiri nyuma ni byiza cyane kandi biraryoshe niba turindire rero umwanya n'umwanya yego mu kurangiza ikiganiro ijambo ushobora gutekera abantu bako barakumva Groundiro murakoze ijambo twabatekera ubwa mbere na mbere ni kubashikiriza ino ndirimbo nk'uko twabivuze si iwacu ni yabo turayibashikirije abako badukurikira kugira ngo ibafashe ibaremeshe bari mu bihe bitandukanye byo gucika intege no kwihebura muri kino gihe usanga hari byinshi bishobora gutuma umuntu yotembagara agashika hasi ariko bagume bibuka yuko Imana yacu izoza ifise agakiza abari mu bihe byo kubona umengo bariko bacika intege bakomeze abari mu byaha turabahamagarira kuva mu byaha kuko uwo mwami ntatevye azoza azanye aje gucira abari mu isi ubanza azoza azanye impera nkuko twabiririmbye ego niyo majambo numva nohereza ko hama ndabashimira bariko badukurikirana ababandanya badushigikira mu buryo bucanke n'ubundi abadushikiriza ubutumwa bwo kudutera intege tubahimiriza kandi
babandanye badufasha mu gushikana ubutumwa kure, turabahimiza no kuri babandanye babikora. Tunashimira kandi nino radio Voix d'Espoir ijuru riremesha n'abajournaliste bayikoramwo bose kungene badushigikira muri kino gikorwa, na cane cane muri kino kiganiro c'indirimbo. Nibaza kariyo radio ya mbere yama ivuza indirimbo zacu muri kino kiganiro nyene. Turabashimira rero kuko kuba muduha uwo mwanya tuja handi hano bamaze kuyakira, baduha no kuri umwanya. Turashimiye uburongozi bw'ino radio, turabasabiye umugisha, Imana ibahezagire, ibagurire imbibe, iradishike kure, ishikane ubutumwa kure kandi yaguke mu buryo bwose. Yego murakoze. Amen. Nze ko bariko barakumva kandi ubutumwa bwashitse. Hariya Sandra, mbere ko turangiza amajambo 3 tuva muri zino momezi utabwiye bariko baratwumviriza. Jay Chambiri shaka kubibutsa ko atakindi twaremewe atari guhimbaza no gutazira. Ndabahamagarira kubyitwararika kandi no kuvuga ubutumwa nk'uko Kristo yatubwiye tuvuga ubutumwa ku isi yose. Ibisigaye ni inyongera, ibyo umuntu ariko ararondera ariko aranigana navyo abona bimuhangayitse, ibyo ni inyongera. Ico dusabwa no kwitwararika ibyo bwami, ibindi byose tuzovyongera. Barahizagiwe, turabakunda, bakometse kudusengera natwe turabasengera. Naho dirongoye nguhoraho ngo araje vuba kandi ngo zanyimera. Abajene bakino gihe tuko turavuga kimwe bufise nyubako nkiyi. Yego cyane. Cyane tugushime cyane Groundilo ku mwanya ndetse n'igikimanyi mwaje mutuzaniye, ikimanyi kimoto bushasha indirimbo uhoraho ubandanye muteramuje imbere n'izindi sigaye shike kuba umubavu umanetse. Nuko tugushime cyane Sandra kuba witabye ikiganiro. Murakoze namwe ko kandi congratulations ku bakoze neza. Reka tubaha amashugwe yabo bagira n'uyu wundi bari kumwe ninde Abel urabona ko bako ni impano zitandukanye. Twabonye impano ba Christian, turabona n'abandi urumva ko ni ibintu byiza cyane. N'ubumwe mu budasa kandi yubakira gikomeye cyane muri chorale cyangwa se mu migwi yo kuririmba muri rusangi. Kiza Innocent, reka ndagushimire cyane. Reka nanje ndagushimire Claude Kwizera, reka nshimire Pasha Habari kuba batwizera indirimbo yabo akaba ari twe dutangura kuyilaunching kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha. Ni byiza kandi ni by'igiciro, Imana kandi nayo bahumugisha. Ego cyane. Erega namwe mwarahezagiwe, murabidasanzwe. Amen. Aho tuba turi wese muradufasha. Haleluya. Haleluya. Utame bwanyu subwo busa mu mwami. Amen. Abo kantu kanyokije umutamara. Amen. Umutamara akunda ukavuga. Mwubahwa araho Revera Pasteur Menyimana. Ego Evariste akunda kuvuga tubutame bwanyu. Subwo busa mu mwami. Imana imumugisha cyane. Claude Kwizera, reka turangize ikiganiro tubabwira yuko bamwe baradukurikirana aho bari hose, tubabwire ko tubakunda. Ikiganiro cyari c'indirimbo kusamiriza Voix d'Espoir Juremesha ni ku munsi wa gatatu, munsi wa gatandatu, igihe cy'isaha tuzuzuye neza. Twari yarijewe no sakiza turi kumwe na Claude Kwizera, turi kumwe na Vivi hari yari karadufasha kugira ngo mushobore kubikurikirana ku makamera atandukanye. Nizere Claude Kwizera ko twagize ibihe byiza mu kanyigano bayikurikirana kuri Facebook no kuri YouTube mu kanya ushobora ko kugira ngo ubikurikirane kandi twebabwiye imvugo ni yayindi. Ja kuri YouTube channel ya Pasha Bar Official indirimbo uhoraho sangiza abandi ukabigirana subscribe. Dusubire ku munsi wa tubiganiro nk'iki. Ndabona mugenzi wacu Christian Nzungu niko aziye kubandanya ari kumwe namwe muri Migwiswahili. Tubabwire duti bye. Muhejeje gukurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijuru riremesha.